Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira abashitsi batandukanye hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi. Uwa mbere yakiriye ni umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, aho yaraje kuganira na Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvyerekeye imigambi imwe imwe baganiriye na Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'Ubushinwa igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yagendeye igihugu c'Ubushinwa mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro. Igihe bahura na Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'Ubushinwa baraganiye ku bigambi bitandukanye, aho biyemeje mbere no gutsimbataza imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa mu gushigikira igihugu c'u Burundi mu migambi mikuru izogishikana ku mbona kazoza yihaye y'igihugu giteye imbere mu 2060, igihugu cishashika kikizana mu 2040. Muri urwo rugendo mu gihugu c'Ubushinwa, Nyiricubahiro umukuru w'u Burundi yarabonanye n'abarongozi batandukanye b'amashirahamwe n'amahinguriro asanzwe akorera mu gisata c'uburimyi, igisata c'ubuhinga bwa none, igisata c'umuyagankuba n'ibindi bisata. Mu vyo rero umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa yaje kuganira Nyiricubahiro umukuru w'u Burundi ni ivyavuye muri izo ngendo yagize, aho yamenyesheje yuko hariho umugwi w'Abashinwa uzoza mu kwezi kuza kwa Kigarama kugira ngo baze bishikire hano mu Burundi barabe ingene bofashanya n'abahinga b'u Burundi mu gushira mu ngiro imigambi yemejwe n'abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri. Aho novuga nk'umugwi uzoza urimwo abahinga mu gisata c'uburimyi, aho bazoza kuraba ingene mu Burundi hoba ihinguriro ry'imbuto zirobanuye. Muri ico gisata nyene c'uburimyi bazoza kandi bakarishe n'ubwenge abahinga b'abarundi mu vy'uburimyi, bongere barabe ingene hoba amahinguriro asanzwe ahingura kandi akabika neza umwimbu mu ntumbero yo kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze utarinze kononekara. Muri ico gisata nyene c'uburimyi, umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa yaje kandi ashikiriza icifuzo c'uko hoba kandi urudandazwa rw'icayi be n'ikawa rwiyongera mu gihugu c'Ubushinwa. Yaganiye kandi na Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku gisata c'umuyagankuba, aho imwe mu mahinguriro umukuru w'igihugu yari yagendeye izoza kandi ishigikiwe na leta y'Ubushinwa, bazotanga ibikoresho bisanzwe bitanga umuyagankuba uvuye mu mishwarara y'izuba bingana ku bihumbi 9 bizohabwa abenegihugu bari mu bice vya kure aho umuyagankuba udashika. Eka no mu gisata cerekeye ihindagurika ry'ibihe, igihugu c'Ubushinwa camenyesheje yuko citeguye gusahiriza igihugu c'u Burundi guhangana n'impanuka z'ihindagurika ry'ibihe mu gutanga imfashanyo iri ku gaciro kaba miliyoni 3 z'amadolari ziza zifashe abenegihugu bahuye n'impanuka z'ihindagurika ry'ibihe. Muri uwo mubonano, Nyiricubahiro umukuru w'u Burundi yashimye cane ingene igihugu c'Ubushinwa cama kiri hafi y'igihugu c'u Burundi, kiriko kandi kiragerekeza mu rugendo ruzogishikana mu gihugu giteye imbere. Aranashima kandi yuko basanzwe bashigikirana na cane cane yuko nico gihugu caboneye akaryo ko gukeza Uburundi kubona bwaratowe mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU iraba ivy'agateka ka zina muntu. Inyuma yaho Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi userukira igihugu ca Nigeria mu Burundi, akaba yaraje gusezera Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi inyuma yuko ikiringo yaramaze muri ayo mabanga guserukira igihugu ca Nigeria mu Burundi cari kirangiye. Umuserukizi w'igihugu ca Nigeria yabonye akaryo ko gushimira cane Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ingene bakoranye neza na leta y'u Burundi. Arashima cane ingene abenegihugu b'Abarundi bafise ubugwaneza, igihugu ari ciza, kandi ahimbagwa nuko umwanya wose yamaze bashoboye gushika ku migambi myiza bafashanye neza n'inzego za leta.
umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yashimye uwo mwanya n'ivyaranguwe igihe uwo muserukizi yari muri ayo mabanga, aho tuzi neza yuko yazanye abagwizatunga bo mu gihugu ca Nigeria, hakabaho n'integuro z'imigambi itandukanye. Eka siwe gusa n'umutambukanyi wiwe nawe nyene akaba yarashoboye kugira umugambi usahiriza mu vyo kugaburira abana ku mashuri, akaba yanakorana na cane na nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yabifurije kuroranirwa mu mabanga bagiye kubandanya, aranabasaba yuko bazibabandanye baserukira neza igihugu c'u Burundi. Nawe kubwiwe ariyemeza yuko igihugu c'u Burundi kizobandanya citeguye gusimbataza imigenderanire myiza hagati ya Nigeria n'u Burundi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Uwo mushitsi w'iteka akaba yaraje gushikiriza nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari nawe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika w'ubuseruko. Integuro ku manama akomakomeye azohuza abakuru b'ibihugu b'ivyo baba mu karere yimirije. Aho mu kiganiro bagarutse rero cane kuganira ku nama yerekeye ihindagurika ry'ibihe be no kugaburira neza no gufungura neza yimirije izoba ku magenekerezo ya 2023 ya kuno kwezi, be n'inama y'abakuru b'ibihugu izoba inyuma y'ikiringo c'umwaka cari gitegekanijwe umukuru w'igihugu arongoye uwo muryango. Bagarutse ku bibazo bikuru aho novuga nti ikibazo c'amahoro n'umutekano mu gace k'ubuseruko ka Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ikibazo cerekeye ubutunzi bw'uwo muryango ugize ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Bagaruka kandi no kucerekeye iyinjiza ry'igihugu ca Somalia mu muryango w'ivyo bihugu, inyuma yuko ico gihugu ca Somalia cabisavye. Eka n'ivyerekeye urwego ruraba ivya politike mu karere. Ivyo bibazo vyose rero baganiriyeko bakazobinoganza neza mu nama y'abakuru b'ibihugu, iyo nayo ikaba izoba ku magenekerezo ya 2024 i Arusha mu gihugu ca Tanzania. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimye aho imiteguro igeze, arabandanya yiyemeza yuko abandanya ashiramwo inguvu zose kugira ngo akarere kabandanye karoranirwa mu bisata bitandukanye.